None bakubwiye yuko uzoja kwivuriza ko bazoja kubaga henga mu Burundi nyene? Oya, muri Sudani. Muri Sudani? Muri Sudani ivyo barabishoboye? Muri Sudani twaragerageje kubaza bamaze kubitubwira batubwiye ko bakunda kubarungikaho cyane bafite ingorane nk'izo z'umutima. Wewe vyagufasha usanzwe gukora iki? Wari usanzwe uri umunyeshure canke? Umunyeshure. Ni wigeze wiga? Wari wahevye bitewe n'iki Afrika? Amashure urumva byarananiye harya bya fondamentale byari nyuma. Curonse uragitanga kandi Imana yaraguhaye byinshi vraiment. Tanga vraiment. Kugarura ubuzima bw'umuntu akongera akaba muzima. Naragize romoro n'umuntu apfuye kubera kubura amahera yo kwivuza. Cyane. Yego. Wihangane biraza kugenda siko Imana izobikora siko biragoye kwihangana burya usanga ari byo yibutse canke abonye ubuzima bayemwo wihangana uri mu muryango wagutse w'abarundi ni benshi cyane amamiliyoni menshi ndazi bizogenda neza sivyo no barakubona siko nyakubahwa umukuru w'igihugu ego sha n'umufasha wiwe bakamfasha n'abandi baba bafise umutima w'ikigongwe n'impuhwe bakamfasha kuko twaragerageje kugira groupe imufasha mugabo ntivyavansa gose aka kanya tugeze ku 198 198 muri power of God muri zino groupe umutima warugurutse je kubwanje n'ubwa mbere ndavyumvise ariko urumva birashoboka twisunze n'impapuro muza kubona ngaho uraboneka yuko ari ibintu bikwiye gufashwa cyane no kwirikwamwo kandi n'amafaranga make cyane ku buzima bw'umuntu ndagisubiramo 3 millions n'amafaranga make cyane ku buzima bw'umuntu kuko bakubwiye ati Amahoro nshuti mukunzi wa Step Media usanzwe kurikirana ibiganiro vya Step Media kabiri gatanu indwi ndakuramukije ndakwifuriza amahoro y'Imana yuko yokwamana nawe kuri micro uri kumwe na Beni amajwi n'amasalamu kubiherezwa hamwe na CK Professional ndakubwira ati tegura imisi yawe myiza kuko imisi mibirizana kandi ndakubwira ati turi ku dunia y'ibibi n'ivyiza byose biraza kandi Imana ntizokamye gucisha muri vyiza gusa kugira ngo ikwigaragaze ko canke ikwereke kwigukunda canke kwikereka kuri ku ruhande rwawe no mu bibi urashobora gucamo kugira ngo igukomeze muri vyiza uzobura kurajamo mu myaka iri imbere ndakubwira ati rero nimbura kuraca muri bibi wihangane kuko ivyiza ni byinshi biri imbere yawe ndakubwira ati rero kuri no munsi nundi munsi muri wa mugambi nyene fasha abandi warafashijwe numwigeme azwi kwizena rya Nijimbere Fried numwigeme w'imyaka 24 yagarukiye mu 10 aca yiga umwaka umwe w'imyuga afise umuvyeyi umwe ari papa wiwe wenyene nyina wiwe yitavye Imana umwaka w'2020 ni naho yaza kurwara indwara y'umutima aho yivurije mu bitaro byinshi bigiye bitandukanye basanze afise umutima wugurutse benshi ndazi biragoye gutahura ariko nivyo n'umuntu akuze arashobora kugira ikibazo cy'umutima kuguruka utwibutsa yitwa nde umugwayi yitwa Nijimbere Fried ni sawa biraza neza si cyane uraremvye Fried urakeneye ko bagufasha nyine Fried vyatanguye gute nimba vyibuka bavyibuka wamenye ko ufise uburwayi bw'umutima gute ukuntu byatanguye nafashe numva umutima wiruka n'ingufu nyinshi ugakubita cyane ndahava ndabwira abavyeyi ati je numva ngwaye nsize ukuboko ngaho nkabona ukuboko kuraduga rwose n'ingufu ngira nti je ngoma nje kwa muganga ndagenda nagiye ikigutu niyo wagiye ikigutu ni hehe nyamajara nyene ikigutu kiye mu rangi kaca kumugara hari umusozi
ucuduka gushika ku bitaro aho ngiye ndashika cangira dogiteri carampima ibipimo byose kwiza hose arampima cangira aho nari ndemvye inkorora yagira inyice acambwira ati wowe uragwaye umutima na estoma urayigwaye ari dogiteri akubwiye muganga munyuma nkumva munda ndababara nenga hariyo ipiripiri nkababwi ntuzemenga hariyo umuriro munda niyo mvuye nk'ahantu nkaca shika nubika inda hasi kubera numva umuriro mwinshi nyuma amini acambwira wowe ninda kwandikira ikete uji Bujumbura akwandikira ikete uji Bujumbura utibagiye wabonye hari ryari aho hari mu 2020 na kabiri umwaka weze iva hari ryari wowe wamukurikiranye jewe ndiko ndaraba ibyo baduhaye umwaka n'igice ko ari mu 2021 rimwe umwaka w'2021 uri mu mpera tujya muri 2022 niyo bamubwiye yuko akwiye kuja kwivuriza atari nga mu Burundi oya ahi Bujumbura umaze gushika i Bujumbura bakubwiye gute baciye bamena bambwira ko umutima wugurutse bakubwiye ko mbe burya birakunda ko umuntu umutima wuguruka akuze yaravutse cyangwa nagira n'ingwara ifata abajya abana bakivuka umuntu akoze birashika mbona abagwayi bafite izo ngorane kenshi cyane babakira mu Bon Samarité wagiye muri Bon Samarité nawe wenyene ikigo cy'ababikira ni cy'ababikira sinzi ko ari ababikira mugabo bakora ni kwitanga aho natanguye kuja ari kuri Saint Joseph hariya niyo bambwiye yuko nzogenda kubagwa aha naho mumbwiye kuri Bon Samarité namwe yejo none ivyo bipapuro vyerekana ko wari urwaye bakugira ivyo bipimo urabifise ndabifise none bakubwiye yuko uzoja kwivuriza ko bazoja kubaga henga mu Burundi nyene muri Sudani ivyo barabishoboye muri Sudani twaragerageje kubaza bamaze kubitubwira batubwiye ko bakunda kubarungikaho cyane bafite ingorane nk'izo z'umutima none nga mu Burundi ivyo ntavyo bavura nibaza ko naho ntabizi gose ikibazo cy'umutima kinze cyankira mu Bon Samarité abasigaye kugenda hanze kuko yagize gatatu nakiriye yagize ingorane y'umutima barungitse hanze biciye mu Bon Samarité kubera bakorana n'abahindi umva muri Sudani barashobora kuyimufasha bavuze ko bashobora kumuvura ngorane ayo mahera abonetse ntibagiye batubwiye ko yitwa gute Nijimbere Fride ufite imyaka ingahe Fride 24 wewe byagufasha usanzwe gukora iki wari usanzwe uri umunyeshure canke ntiwigeze wiga wari wahevye bitewe n'iki ga Fride amashure urumva byarananiye hajya bya fondamentale byari nyuma ikibazo kica kirananira bacavuga ngo utamenye ikibazo acija mu bindi tuja kurondera ubuzima rero niyo mu nyuma rero ucumenya ko ufise ikibazo cy'umutima maze kumenya no umutima wari kuratera cyane none mu bisanzwe umwaka wose ugomba imyaka 2 igomba ikwire ni igiki bamaze gukora iva nk'intererano cyangwa nk'umuryango bamaze kwiza nk'amafaranga aragute cyangwa ni igiki bamaze kuba bafise nk'icintango jewe umuryango wiwe musaza we niwe yanyituye arambira ati twebwe twaragerageje nk'umuryango nubwo atabivuze yambwiye ko afise papa wiwe wenyene babuze umuvyeyi mama wabo muri 2020 ama basanzwe bakufisa mikoro make uyu musaza we yanyitoye akora igisiti urabona nta kintu yego arambwira ati twaragerageje kwera umuryango ibishoboka byose
byanse ati nashaka mutugeragereze rero urazi ko ari byo jewe nsanzwe nkora muri fondation ya Japa of God twaragerageje kugira ama groupe imufasha mugabo ntivyavansa gose aka kanya tugeze ku 198 198 muri Power of God muri zino groupe zishindwa na Power of God byo gufasha rero urumva ko ayo mahera ni make cyane ku miliyoni 3 n'amajana arenga make cyane gose juste nkuko nyene nabibabwiye urumva buzo umuvyeyi wirumvikana mikoro kwatayo umuryango ico bagerageza kwigwanagwana ko gusa murabona aronze gose hariho imiti kandi ategerezwa kugumako hari imiti umurwayi w'umutima agumako kandi iyo miti irazimvye rero ico nico umuryango ushobora kuba wokora cyonyene ukurindira ko ubwo bundi buryo bwoboneka ushobora kuboneka ni kibazo umuntu wese yifuza kubaza canke kwibaza agakenera inyinshi yago ati mbega ko ari muri Sudani we numva ko hazo hakenewe nza passport canke laisser passer arishika muri Sudani ni passport ho imeze gute ica passport twari twagerageje kumufasha twisunze umuryango nyene aho bigeze uyu munsi iri inkuru mwarayirihiye n'aba bon samarite barayifashijemo Imana bahezegire kwe amen cyane kuvuga iri inkuru yoyo mu byo turiko dutekanya guterereza coco nitugishiramo cyane cya passport kiri inkuru ariko nico conyene ibindi byose biteze ubufasha bw'abarundi nabagira neza ariko murizera neza cyane cyane mwizeza abantu bose bazogira umutima gufasha bamaze no kubugira yuko niyaja muri Sudan azokira neza cyane tugerageje kuraba abo twagiye turafasha kumva byagenze neza iyo babagiye na cyane cyane urungitswe n'abaganga babizi bakurungikana babona ko bizogenda neza ariko ubwo batura Ufise cyane kubera iyi nk'iki kibazo c'inkorora barakunda kutubwira ko ari kibi cyane kuguma korora hari imiti aguma arafata ni kuvuga nk'ubu byoshoboka amahera kaboneka vuba hashoboka byofasha sino uko iminsi itera ihera ikizere nyene cyo gukira kiragabanuka umva bisaba ko bamukurikirana vuba na bwango bitarana birebire cyane vuba hashoboka kurindira koko yararindiriye mvuzuko kuko hariho umugwayi duheruka kwakira tukiransa ntuze yo guterereza kubera twaronse ikibazo umwaka nyene warenze nk'uko yaciye yitaba Imana hajya muri Prince n'ukuri kw'Imana kuba cyane bibaye mina minsi nazo kwaheze nk'indwi zitatu kwabaye guteba nyene ko gufasha nyene ko guterera kuronka ubufasha atera aremba hamino miti bategekwa haragera hadashobora kuzarayironka arayironka 60 angahe imizimvye mu bisanzwe utari kuri yironka rero urakunyarutse n'ubundi guess twariko turabaza kugira ngo tumenye ko ari kuri canke tumenye yuko réellement ni giki twakora kugira ngo tunyarutse canke ni giki cyokorwa canke nivyo fata umwanya muremure canke nivyo fata umwanya mutoyi kugira ngo mushiki wacu abashe kunuvuga kubaho neza nkuko yarasanzwe we yavutse neza muvyeyi yamwibarutse nyina wiwe numuhisi nakiriho nakiri kumwe na twebwe mu bazima yaramwibarutse aramushikana nk'umwana wiwe biragenda neza ariko maze kwiza imyaka 23 urumva yuko sister ngaya cyagira ikibazo aragwara umutima warugurutse je ku bwanje n'ubwa mbere ndavyumvise ariko urumva birashoboka twisunze n'impapuro muza kubona ngaho uraboneka yuko ari ibintu bikwiye gufashwa cyane no kwirikwamwo kandi n'amafaranga make cyane ku buzima bw'umuntu ndagisubiramo 3 millions n'amafaranga make cyane ku buzima bw'umuntu kuko bakubwiye ati ndaguhe 3 millions wewe wabuze papa wawe acagaruka ubonye ndazi wo yatanga gute rero utoyatanga uyu mubona ari muzima gute utoyatanga uyu mubona yuko akeneye ubwo bufasha 3 millions n'amafaranga make cyane ndakwinginga ndanagusaba cyane haba ijana haba n'igihumbi haba n'ibihumbi 10 haba n'umuriyoni haba n'imiliyoni zirenga kuko inyuma yo kugirirwa operation azobandanya akenera ama medicament mumufashe ko mumungarukiye ko mumufashe cyane urumva ko akeneye ubufasha ibyo none gayiva sivyo no amafaranga imiliyoni 3 n'amafaranga make cyane ku buzima bw'umuntu nubu ni make cyane urumva ku miliyoni zingahe z'abarundi n'amafaranga make cyane
yamwe twogenda dutanga ijana twese yokwira sivyo none amare nk'intererano twebwe nka Step Media kizoboneka ndabibutsa yuko Ivan ari muri bamwe bafashije Diane ubunye ari mu Buhindi yarakeneye miliyoni 25 umusore yaradufashije naje twarafashije twese kugira ngo ibintu sivyo nega Ivan afise groupe yabo cyane bafise ibyo bikorwa bakora kandi Imana izobahezagira ivyo uko murakora bujyanye ndazi ko atagahembo muronka ari kurundi ruhande muronka ivyo mwari muronka ibiri tuvyo mwari kuronka sivyo none Ivan uzobibona mu myaka iri imbere burya nta kintu Imana yirengagiza sivyo none hama sister tuguhumuritse si ubwa mbere bakoze ivyo bikorwa kandi si ubwa mbere twe dusabiye umuntu ubufasha bizogenda neza kandi abantu banje ndabizera abarundi bavukanye bavyeyi banje bakuru banje bashiki banje batoyi banje muri mu buruca mu mahanga ndabizera cyane sivyo none tuvyizeye ni iki kintu basaba nawe n'abasaba ko ubufasha kuko bageze kure numva ndembe hanyuma icyo nabasaba ni uko n'umukuru w'igihugu ndamusaba n'umupfasoni wiwe ko inde nyakubahwa umukuru w'igihugu n'umufasha wiwe bakamfasha n'abandi baba bafise umutima w'ikigongwe n'impuhwe bakamfasha kuko ndageze kure numva ndemvye rwose kandi natwe muhira ataco twimariye ataco twifashije nica nabasaba ko mwamfasha bogufasha bagusavye amafaranga angana gute tubibutsa abantu basabye miliyoni 3 irengako n'ibihumbi 585 nibyo basabye ivyo bagusavye mva muri ayo onye nkuko babitubwiye bamaze kutubwira ko bamaze kuronka ibihumbi 100 arenga ko make umva ni make cyane ku miliyoni 3 sivyo icyo usaba rero se barundi nuvuga n'abarundi muri rusangi yuko bo kugaruka ko bakagufasha sivyo none nkagarura ubuzima tubyizeye ko bizogenda neza cyane Guys bakunzi ba Step Media uri mu Burundi cyangwa mu mahanga ni gikorwa ciza ni vya bindi nyene fasha abandi nawe warafashije sivyo none kandi kindi naco nimba utarafashwa uba warihenze kuko aho ubaye uno munsi cyangwa aho ugeze no munsi ni kubw'ubufasha nimba abantu batigeze bagufasha Imana yaragufashije sivyo none twese no je nimba ninga niko nafashijwe namwebwe ndifuza ko umutima mwanyeretse yuko mwowerekana abandi nimba no munsi mwo kino kiganiro cino mushiki wacu nuko hari ni byinshi cyane ko muri mwari kuraba ariko tubashimire cyane ko mwafashe no mwanya udafise icyo ufasha fata ino video ihereze uwundi muntu mama wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa abo muvukana cyangwa wishira muri groupe y'umuryango urabe ko hoboneka n'umuntu umwe gusa ni mateka cyane muri famille yiwanyu kuko barenze aboneka nijana rivuye mu muryango aba ari ikintu gikomeye cyane sivyo none kuko ari ibintu bito abantu burya tuneglige Ivan akaneglige rijya jana riba ririko novuga umwana w'umuganwa Rudoviko wa Gasore bakarineglisha avuga ati rinye ntaje cyo marira umuntu mugaba rirungitse rijya jana rirashobora kuza kumbere gukompleta ayandi majana bayarungitse sivyo none simvuze ko warungika ijana ariko ufise nayarenze urashobora kuyatanga nisho ndakwibutse gato y'intaye no hariho umuntu yandondeye turi kuri rya twari ko ya Diane arambwira ati jewe ndi umunyeshuri mfise igihumbi nashaka ndakirongiki nukuri uyu munsi ari hariya mu Buhindi nawe aricara akavuga ati naragize icyo naratereye abantu dupfa kwisuzugura icuronse uragitanga kandi Imana yaraguhaye byinshi vraiment tanga vraiment kugarura ubuzima bw'umuntu akongera akaba muzima naragize romoro n'umuntu apfuye kubera kubura amahera yo kwivuza cyane yego wihangane biraza kugenda siko Imana izobikora siko biragoye kwihangana burya usanga ari byo yibutse canke abonye ubuzima bayemwo bihangana uri mu muryango wagutse w'abarundi ni benshi cyane amamiliyoni menshi ndazi bizogenda neza sivyo none barakubona si baraza kugufasha reka kurira niyo twacha sibagurika n'umutima yego reka kumbure tugeze ngaha yes